benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa na RENAP Burundi, Réveil national pour la promotion d'équité, ikanguro y'igihugu riharanira kungana kw'abarundi imbere y'amategeko. Inshuti bagenzi, aho mudukurikiranira hose mu mpande zine z'isi, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro twabateguriye. Muti uyu munsi twabateguriye kuki? Inyuma y'urukurikirane rw'ibiganiro twama tubashikiriza ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kahise, kubu ndetse n'akazoza, uyu munsi twashimye kugaruka ku mugwi CVR, Commission Vérité et Réconciliation, umugwi ujejwe kurondera ukuri no kurekuriranira ku mabi yisubiriza yashikiye Burundi kuva bwikukira kugeza habonetse amasezerano y'amahoro yarusha muri Tanzania. Muri kino kiganiro mugiye guteramana na Deo Munezero. Sangwa ikaze. Arajaboka cyacoze mwana wanje we, barakobita mwaratemba cyaratemba nk'amazi. Ati none mwana wanje tega amatwi ndakubarire. CVR, Commission Vérité et Réconciliation mu rurimi rw'igifaransa canke Commission for Truth and Reconciliation mu rurimi rw'icongereza. Hejuru y'uwo mugwi Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye canke bamwe bita Ambassador mu rurimi rw'icongereza, umuntu udasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, icamamare, igihangange. Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye wamenyekanye mu gutunganya amatora inshuro zibiri zose kuva mu 2010 kugeza mu 2015, kuva no mu 2013 kugeza mu 2020. Uyu munsi niwe ubazwe ibikorwa bikidasanzwe cyo kuzura abantu abahutu, ivyo akabikora imbere y'umuzo wa Yesu Kristo canke bamwe bita Yesu. Kuzura abahutu umurimo udasanzwe, umurimo ushoboye bake, umurimo uteye ubwoba, umurimo udateye ubwoba gusa ababuza babo, ahubwo uteye n'ubwoba abagize uruhara mu icwa ryabo. Hari ubuhanga, icyo twokwita mu gifaransa crâne canke skelete, ibikankara, ibiteye ubwoba, abishe umutingito w'isi kuri bo. Uyu munsi bibaza nimba bari biva imbere. CVR, umugwi udasanzwe, Commission Vérité et Réconciliation na Pierre Claver Ndayicariye, umuhumure wavutse tariki 14 Ntwarante umwaka w'1960, aho hari mu ntara ya Karusi komine Bugenyuzi. Wabonye vyinshi, azi vyinshi uko yabibayemwo, umudiplomate udasanzwe wakoze imirimo yiwe mu bihe bidasanzwe, premier conseiller d'ambassade à Paris, chargé des questions politiques et commerciales et des relations avec la presse à partir de 1989. Umwaka w'1988 ivyantegana marangara arabizi, yo yagira batabizi. Iyo ni history canke histoire mu rurimi rw'igifaransa. 1972, avant et après, nubwo atorinda kwimba ibinogo rusangi, ivyabaye yabibonesha amaso. Imana ishimwe ko bitamuhitanye. Pierre Claver Ndayicariye azi vyinshi, inararibonye, yabonye vyinshi kuko yashoboye gukorana n'intwaro zakoze ivyamuhaye akazi no munsi. CVR, Commission Vérité Réconciliation, Commission for Truth and Reconciliation, umugwi udasanzwe uzura abantu abahutu ngo bikunde ukuri kuja habona. CVR, umugwi wategezwa kujaho muri transition, wacewe imyaka itari mike, ujaho mu 2014. uyu munsi urengeje imyaka 6 uri kurakora. Izuka ry'abishwe n'intwaro zari ziganjemo abatutsi mu mwaka w'1972 inyuma n'imbere yaho. Ese umugwi ufise inshingano zihe? Uzigejejehe? Uzoheza ryari? Ngutu tubazo abatari bake bagenda bibaza. Mu ngingo y'umunani itegekanya imirimo yo kunywanisha ya CVR, Commission Vérité et Réconciliation, umugwi ujejwe kuri no kurekuriranira, iravuga iti: il est créé une commission nationale dénommée Commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Hashinzwe umugwi w'igihugu witwa umugwi w'igihugu wo kuri no kunywanisha. Cette commission est chargée des missions suivantes. Uwo mugwi ukaba ufise ubutumwa bukurikira: a. enquêter, gutohoza. Mu rurimi rw'igifaransa bavuga bati: la commission fait la lumière et établit la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de l'indépendance le 1er juillet 1962 à la date de la signature des accords de paix d'Arusha, qualifie les crimes et établit les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des victimes. Mais cette commission n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.
mu rurimi rw'ikirundi twavuga tuti uwo mugwi ujejwe gutanga umuco no kumenyekanisha ukuri mu vyaha vyose vyakozwe mu njyane zisubiriza zahekuye Burundi kuva ku ntwaro y'ukwikukira gushika hatewe ku mukono ku masezerano y'Arusha, ndetse unajejwe no gutanga izina ku vyaha vyakozwe ukongera ukerekana n'uruhara ndetse n'akaranga k'abavyagirizwa ndetse n'abakozweho. Ariko uwo mugwi ntabwo ufise ububasha bwo gutanga izina ku vyaha vy'ihonyabwoko, les crimes de génocide, canke ivyaha nyoko muntu, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, n'ivyaha vyo mu ntambara. Urudome B, arbitrer et réconcilier, guhagararira ndetse no kunywanisha. La crise burundaise est profonde, injyane z'Uburundi ziva kure cane. L'œuvre de la réconciliation sera longue et hardie. Igikorwa cyo kunywanisha kizoba kirekire kandi kizoba kiremereye cyane. Il y a encore des plaies béantes qu'il faudra cicatriser. Haracariho ibikomere binini bitegezwa kumishwa canke kuvugwa. À cette fin, au terme de l'enquête, la commission arrête ou propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon. Décide la restitution aux ayants droit des biens dont ils avaient été dépossédés ou arrête des indemnisations conséquentes ou propose toute autre mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation que les juges appropriés. Muri mugwi kintu tuvuga tuti haracari ibikomere binini cyane bitegerezwa kumwishwa canke kuvugwa. Kuri ivyo ku mpera z'amatohoza uwo mugwi urashobora canke urashobora gusaba inzego zibijejwe gufata ingingo zibereye zishobora guteza imbere kunywanisha ndetse no gutanga ikigongwe. Urashobora no gufata ingingo zo gusubiza kuba bifite uburenganzira ivyo banyazwe ndetse ugashiraho n'indishi y'akababaro bijanye. Urashobora kandi gusaba kwafatwa ingingo za politike canke z'ikibano canke iyindi ngingo yariyo yose ifise intumbero yo kunywanisha babona yuko ikenewe. À cet égard, l'Assemblée nationale de transition peut voter une ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une amnistie conformément à la législation internationale pour les crimes politiques auquel le même ou la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation jugera qu'elle pourra s'appliquer. Kuri ivyo, l'Assemblée nationale fata kibanza irashobora gutora rimwe canke amategeko ashiraho cadre yo gutanga ikigongwe rusangi bitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'ivyaha vya politike, aho naho nyene uwo mugwi w'igihugu ujejwe kuri no kurekuriranira ushobora kuraba yuko bishoboka. Urudome C, clarifier l'histoire, gutanga umuco kuri kahise. La commission clarifie également toute histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre au Burundais d'en avoir une même lecture. Uwo mugwi urashobora kandi kwerekana neza kahise ku Burundi kuva kure ashoboka kugira ushobora gutanga umuco ku Barundi kuri kahise kabo. Ko gutanga k'umuco kuzoba gufise intumbero yo kugira kahise ku Burundi gasubirwemo kwandikwa kugira abarundi bose bashobore kukabona kumwe. Iyo foto nabahaye ya Karusi, Gitega, Rumonge, Makamba, Bururi, Muyinga, Kirundo niyo kubabwira ko byabaye byakozwe n'inzego z'igihugu, kuko hasohotse imiduga ya gisirikare citwa inzego z'igihugu, hasohotse imiduga y'abikorera utwabo atizana ni inzego z'igihugu, hasohotse buramatari guhagarika abantu, musitanteri, komiseri wa arondisema, umucamanza, umujereri ni inzego z'igihugu. Leta rero yarishe mu 2022, leta yarishe mu 2022 kuko yakoresheje abakozi bayo ihereye kubo hejuru. Mu 2022 itariki 29 z'ukwa kane ku mugoroba cyane ku murango leta yarabogojwe yose. None ukuye leta umutekano w'igihugu usigaye urabwa nande? Bukeye haciye haza abasirikare
mu ntara zose abasirikare ba gisirikare. Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yaciye ivuga iti kuva uyu munsi abasirikare batwara intara nibo bakuru, kandi abasivile bagumaho, mugabo abasivile bazokubahiriza ingingo zifashwe n'abakora amatari ba gisirikare. Aha rero tunohateba nagira ndababwire nti turahimbawe tuba dushitse muri Muramvya. Muri Muramvya habaye byinshi, abakuze bari ngaha barafise amakuru y'ibinogo vyoba biri harya haruguru hafi y'ibohero rya Muramvya. Abakuze bari ngaha barazi ibyo baba byarabaye muri Busangana. Abakuze bari ngaha barazi ingene biciwe ngaha i Muramvya byagenda. Bahamagawe bava mu makomine yose, batazi ikibarindiriye. Mu makuru mfata kibanza dufise batubwiye bati bamaze kubegeranya haciye haza abasirikare bababwira bati ngaba baba Murere bahora tubabwira iminsi n'amasaha yabo, abo begeranijwe hamwe byari biheze baciye bicwa. Ikibazo ngaho umuntu ashobora kuca yibaza, ese ivyo bikorwa severe izo bikora kugeza ryari? Ko umugore utegekanijwe kujaho umuntu wari mfata kibanza, uyu munsi tukaba tugeze ku manda zishika hafi 4, imyaka 20 irarumanye tukirindiriye ukuri kuri kahise. None bizoba ryari? Kugeza ryari se tuzobirindira ryari? Kugeza Yesu agarutse canke severe ubuzi ko imfuvyi ziko zirambirwa nuko udashaka gutanga ibigezweho ku nzego zibijejwe ngo bemezeho nyabwoko hasomwa amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ahana bene ivyo vyaha? Urashishitira abicanyi bahekuye Burundi gusaba ikigongwe mu gihe n'uno munsi batarabona isakirire ko bakoze trop c'est trop. Burya amaso abahanzi menshi muri ku kazi, ntabwo musarukira abacika cumu ngo mukora ivyo mwishakiye mu kibanza cabo. Muravuga le pardon, la réconciliation, ikigongo ca hamwe no kunywanisha. Nous vivons le pardon et la réconciliation depuis 2005 jusqu'à l'heure actuelle. Ariko ivyo ntabwo bibuza ko abakoze ivyaha bahanwa. Kukijanye n'ivyaha vy'ihonyabwoko batubwira bati la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est un traité de droit international approuvé à l'unanimité le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Mu Kirundi bati amasezerano yo gukinga no guhana canke kuryoza ivyaha vy'ihonyabwoko ni amasezerano y'uburenganzira mpuzamakungu yemejwe na bose, igenekerezo rya 9 Garama umwaka w'1948. Ikibazo rero c'ihonyabwoko bigaragara neza yuko ntabwo ari icaha igihugu conyene gishobora kuyifasha canke umugwi wari we wese ushobora kuyifasha. Ni uburenganzira bw'ababuze gutunganirizwa hasomwe amategeko mpuzamakungu ndetse n'ay'igihugu atasizwe inyuma. Abarundi tumenyereye dupfundikanya utuntu n'utundi, notama ku bijanye na équilibre ethnique. Tubibaye mu myaka itari mike aho ibice 85 vyahawe ibice 60%, ibice 14 bihabwa ibice 40%, ngo ni ukunywanisha abarundi. Tout ce que vous faites pour nous sans nous et contre nous, dit Gandhi. Gandhi niwe yavuze ati ivyo mukora ku bwacu tutabirimwo nibitugwanya. Umurundi umuntu udasanzwe ushobora gutarika mu nda gatarura ibiboze. Igihe cyose uzokundwa kaza bamwe ukarenganya abandi, Uburundi buzoba buriko bwubakirwa ku musenyi, kuko impera n'imperuka bigaruka kuguharanira uburenganzira bwabo. Ingingo ya 13 y'ibwizwa shingiro irikwije, habuziki ngo ingingo ziteye kubiri nayo zifutwe, abarundi twese tunganishwe imbere y'amategeko. Akagohere nape yotanga kuri CVR, Commission Vérité et Réconciliation, ndetse na leta mvyeyi kandi nkozi iserukiwe n'igihangange Kizigenza Evariste Ndayishimiye, General Major. Muti none leta ibivuga ku iki? Mu majambo make dufatiye ku vyegeranyo umugwi CV watanze, dufatiye no ku bimenyetso bikuru biranga icaha cy'ihonyabwoko,
ahambuza ibimenyetso dufise kuko urwego rubifite uburenganzira ruzobivuga. Ibimenyetso rero dufise gushika ubu biragaragara ko ihonyabwoko rikozwe na leta ya Michel Micombero irikorera ubwoko bw'abahutu. Ivyo nibaza ko atawo bideha ibimenyetso biriho kugira ntihagire ngura uwogira akayiganga muhogo nobara ibimenyetso bimwe vyerekana ko ico caha koko cakozwe. Muga murumva yuko inzego zibijejwe nizo zizobivuga, ariko nicobuza ko umuntu abavuga ibimenyetso yabonye kuko biragaragara. Ikimenyetso ca mbere nuko icyaha c'ihonyabwoko wica umugwi w'abantu canke wose ubaziza ikintu. Ivyo vyarabaye, hari abantu bishwe baziza ubwoko mu 1972 naho bwari ubwoko bw'abahutu. Bisha bize, bica bakora, bica bafise udufaranga n'incabwenge. Icya kabiri, ikimenyetso kivyerekana nuko bikorwa n'ubutegetsi. Ico gihe yari leta irongowe na Michel Micombero. Ubutegetsi bwakoresheje igisodo cariho. Ubutegetsi bwakoresheje baburamatari n'abamusitanteri bariho. Muribuka abitwa babizoza, muribuka abitwa ba Nyawakira. Yakoresha urwaruka rw'abajereri. Abajereri rwarugwaruka rw'umugambi w'Iprona. Iprona ari umugambi umwe uri ku butegetsi. Iyo yari intwaro. Ikindi kimenyetso kivyerekana harabaye integuro, abantu bicwa baza kubatora mu mashuri kubuzi bafise urutonde bati nakasohoka. Ndi ku bimenyetso ivyo rero vyerekana yuko hariho integuro. Icya kabiri, abo bantu rabita izina. Iryo zina rero nukugira ngo nihagira n'ico ukora ntihagire utangara. Bimwe bita mu Gifaransa diabolisation canke animalisation. Biswa abamenje mu mico y'ikirundi, mu menja yari yitwa Kangazwa. Aro vyasigura yuko nihagira kumwica atangiza kwamira. Icya kabiri rero bambi ca gatanu umva barishwe. Ikimenyamenya kiriho, urabona umugwi severe umaze iminsi uzura amagufa n'uduhanga. Ivyo naho biteha ajya amagufa na tujya duhanga two nyine turivugira. Bajya abantu nta corona yari yateye, nta malaria yari yateye, nta sida yari bwatere, barishwe. Icya gatatu ucurondera gusigura igituma abantu bishwe kugira ntagire utangara, ico bita desinformation. Iyo desinformation yarabaye kuba bavuga ko hateye ba Murere. Muri kahise kuba tabizi, Pierre Murere yari umukonye politike w'umukongomani ashigika ivyiyumviro vya Patrice Lumumba. Lumumba yari yapfuye, ubutegetsi yari mu butu. None hotera abakongomani ko Murere yari umukongomani, hotera abakongomani hama kicwa abahutu gutu. Iyo leta yari itagiye gutera Kongo ko bari bateye, bari bazananye Kongo. Ko n'utundi turorero tw'ingenzi zerekana yuko hari ibimenyetso vyerekana ko hari ubwoko bwishwe muri ubwo buryo. Icya kabiri naco ni ukurondera kuzimanganya ukuri. Nico gituma twaronde ko ukuri kuja habona n'ivyo mu gisevere buri kurakora, kandi turawuteye intege n'ubandanye mu kuzimanganya ukuri. Abo bantu ahantu bahambwa ntibahambwa ahantu hazwi, babata mu binogo rusange bimwe bita fosse commune. Iyo bigarukiraho ho vyari kugendeka, baca batera ko ibiti bakubaka ko amazu, ntihagire umuntu azomenya icabaye. Ugufutanganya, kuzimanganya, ivyo rero byose vyarabaye. Ikindi naco kivyerekana uburore ni bwinshi, ariko sigaje bubiri, nuko nuwasigaye bamutoteza bati bakunyaga inzu, bakunyaga inka, bakunyaga amatongo. Urumva umupfakazi n'impfuvyi basigaye baraturatura. Abari abakozi ba leta amadosiye yabo yuga gukuntu kubasodara bavuga yuko bagize congé illimité, n'ubu ni ukuvuga ikonje ridahera. Abakozi ba leta nabo bavuga ko bataye akazi, umuntu uzi wamushize. Hama rero agacaba rero na politiki yo gusigura mu makungu, iyo no kwita yabaye ikinyoma, hamwe uwakorewe ikibi uwishwe ari yagirizwa ko yishe atakiriho. Nuko rero barumbaje uti leta ibivuga ko iki, ico leta ibivuga ko ubu turi ku bimenyetso nta ngingira afatwa mwumve neza. Iryo zina ntiriritwa mwumve neza uko ritegerezwa kwitwa n'inzego zibijejwe. Ico kintu mucumve neza. Ariko ibimenyetso dufise ubu dufatiye ku cegeranyo ca severe, dufatiye n'izindi ntahe zagiye ziravugwa hirya no hino,
dufatiye ku matohoza atandukanye n'amaraporo atandukanye y'abahinga batandukanye, ibimenyetso biri ubu birerekana yuko koko leta ya kapiteni Michel Micombero yafashe ubutegetsi ari kapiteni yakoze ihonyabwoko irigirira ubwoko bw'abahutu. Ariko rero inkoni ihira igihe, umugwi severe uracari ku kivi, nikubana yuko umugwi severe muje wadushikirije uracafise ibikorwa bibiri bikomeye utaraheraheza neza. Igikorwa ca mbere ni ukugira urutonde rw'abishwe, nitwagira Imana ikarushikako mugabo abatari bake muri bazomenyekana. Ica kabiri no guheraheza kugira amatohoza ajanye no gushinga intahe ibyabaye kugira ngo ukuri gukwiye gushobore kuja. CVR yomenya ko nta na hamwe handitse muri Convention onusienne 9 Decembre 1948 ko genocide yemezwa harinze gutangwa amazina yose y'abishwe. Nta na hamwe handitse ko babanza kwimba ibinogo vyose. Igikuru no kuraba ko uburyo abantu bishwemwo buhuye n'indinganizo y'ayo masezerano, vana inzitizi mu nzira, kuko no mu Rwanda barayemeje ariko n'uno munsi baracegeranya uduhanga. Turazi ikarata zose ziko zikinwa n'abahekuye Burundi kugira bumvishe leta ko hakwiye pardon na reconciliation, no kuvuga ikigongwe ndetse no kunywanisha. Ariko Renape Burundi yagira yibutse ko gusaba ko genocide yemezwa ari uburenganzira mpuzamakungu, atari uburenganzira duhabwa na CVR canke ikigongo c'umutegetsi runaka kubahitanwe nako kabikabishe. Kudaha niho nyabwoko bitera umwete ababikoze bigahamba mu kuzimu abarikorewe. Birashoboka, nivyo birashoboka ko mu gucanke akagwi gahenda abarundi ngo ihonyabwoko ryemejwe hazoba gucanamwo. Ego vyo nashoboka, ariko ni vyiza ko ucanamwo n'umwansi hako munywana agasubira kuguca umutwe. Vaut mieux un ennemi déclaré qu'un ami qui se comporte comme un ami alors que c'est un ennemi. Wopfa umubona umwansi usanzwe uzi hako n'umugenzi yitwara nk'umugenzi kandi ari umwansi wehebwa. Ikigongwe gisaba wagondojwe. CVR nireke gushishitira inkozi z'ikibi, ahubwo amategeko nakurikizwe. Réprimer les criminels, nibumva amaze kugondozwa n'inkurikizi z'ivyo bakoze, hama bishikane basaba imbabazi imbere yabo babikoreye. Uburundi bugona buri maso, nta kwiteza utunyoni. Genocide niyemezwe, kuko ikaramuka itemejwe abayikoze bazoba baronse impigi. Tota bazosubira gukora ivyo bakoze, kuko bazoba babona yuko abishwe muri kahise ntaco babakoze. Ariko twokwibuka yuko abo nyene babikoze uno munsi basiga batazambaye ngo bihindukire genocide bakoze igerekwe ku bayikorewe. Vyumvikana neza yuko ni question y'umwanya gusa, umwanya n'umwanya hamwe bosubira ku butegetsi, genocide yohindukira ikava ku bayikoze bakayishira ku bayikorewe. Mu kurangiza, reka tubipfurize ibihe vyiza mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu iherezo. Bye bye na gahwana.